Reka nsubire ndabaramutse mwibanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka kunyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange muri CNDD FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko intambara ikomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushigikiye ndetse n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe n'abamushigikiye. Iyi ntambara ikaba ikomeye cyane naho abarundi batari guhita bayitahura. Amakuru dufise akaba yemeza ko Gervais Ndirakobuca umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi yaba yamaze gutegura umurwi ukomeye cyane wiganjemo abo mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'igihugu. Abo bose bakaba bamaze gushira hamwe kugira ngo bakureho Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ashigikiwe cyane n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, hakiyongeraho General Prime Niyongabo wari ugiye kubogozwa ariko Gervais Ndirakobuca akitambika, nawe akaba ashaka kumwitura ineza yamugiriye amufashije urugamba rwo kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko biboneka neza ko Ndakugarika yanumijwe ndetse bikaba biboneka neza ko yabohewe amaboko imugongo na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yamubujije kugira ingingo n'imwe yongera gufata mu gihugu ndetse amubuza kongera kujya aho abanyagihugu bateraniye. Ibi byose bikaba bari mu byatumye umubano wa Ndirakobuca ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye utosekara ku rugero rukomeye cyane, kugeza naho Ndirakobuca abona neza ko igihe atakipanga ngo ategure ibintu neza ashobora kwisanga yapfunzwe nk'uko byashikiye Generali Arengiyome Bunyoni. Akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira yemeza ko Ndirakobuca yamaze kwegeranya umurwi ukomeye cyane wiganjemo abajenerali bahoze muri CNDD-FDD, hakiyongeraho abo mu nzego z'iperereza ndetse na bamwe mu bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bose bakaba bamaze guhuriza umugambi hamwe wo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubigaruka ko mwidonido ry'amakuru turaza no kugaruka ku ijambo ribabaje kandi riteye agahinda ryatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yagaragaje ko gutwara igihugu rwose bitari mu ntumbero ye ndetse akagaragaza ko atabishoboye uretse ko babimutsindagiyeho. Ibi bikaba byahumuye amaso abarundi, babona neza ko byanze bikunze Ndayishimiye atabereye gutwara igihugu, ndetse benshi bakavuga ko uko bamutsindagiye gutwara igihugu 2020 rwose abagumyabanga bakihangana ntibazongere kubikora mu matora yimirije imbere, dore ko bishobora guteza ingorane zikomeye cyane. Ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ari amatora ya 2027 ashobora gusiga bamwe bapfunzwe abandi barahunze igihugu nk'uko byagenze muri 2015, kuko abatari bakeya ntibashigikiye ko Ndayishimiye yongera kwitoza mu gihe nawe afise umurwi umushigikiye ndetse afise umurwi uri kumufasha kwica igihugu nk'uko amaze imyaka irenga 5 abikora. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'ibiziga bigumya bitorwa igihugu cose, bikaboneka neza ko ubutegetsi babwa bigisemwo uruhara kubera inyifato ndetse no kudakora amatohoza bimaze igihe biranga ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akane karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Narababwiye kenshi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ibyo arimwo, ahubwo ari kujaganya gusa. Nizo mpamvu mubona imyaka 5 yose iheze ayobora ariko atakintu na kimwe wovuga amaze kumarira igihugu keretse amajambo menshi gusa nayo avuguruzanya. Ibyo avuze iyindi muyinga ntago ari byo aza avuga. Uyu munsi ho wumvise ko ibanga yaryimeneye kanatsinda amaze kumena menshi.
mu nama ariko agirana n'urwaruka hariya Igitega ahesheje kwivugira ko ibyo kurongora igihugu babimutayemwo kandi iyo batabimutamwo aba ageze kure mu by'ubutunzi. Aha rero kuri muntu afise ubwenge bukora neza aca yumva ko ataco wikitega ku muntu nk'uyu. Harya ibihe byose umuntu akunda kuvuga amajambo menshi ni ngombwa avuge ibitari byo, ni ngombwa abeshe, ni ngombwa yihende. Neva akenshi mu manama yiwe agirisha akunda kuvuga ibitari byo, ibinyoma. Ibaze ejo bundi yabwiye abarundi ngo muri Sopebu ngo baramwatse igiturire ca miliyoni 4. By'ukuri ninde muri ico gihugu yo kubahuka gusaba umukuru w'igihugu igiturire kugira amutunganirize? Ntibibaho na gatoya. Hoho ninde mukuru w'igihugu yosabwa igiturire n'umuntu muto hama akaguma mu kazi yarimwo? Ntibibaho nabyo. Akenshi rero Neva avuga amajambo y'ububeshi kugira aryoshe inkuru, ariko ibihe byose umukuru w'igihugu yoba amaze uko ntaba yitahura. Namba CNDD ikunda igihugu twizere ko itazongera guhatira Evariste kubyo adashoboye muri 2027. Gusa amatora ya 2025 2027 azohitana abategetsi batari bake ba CNDD, bamwe bazota igihugu bahunge abandi bapfungwe nka bunyoni. Ibi byose ni bibazo bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibi byose nibiriko birategurwa ndetse bigaragaza ko ibintu byamaze kuyangara mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ku gutinya gutsindwa amatora yimirije, umugambwe CNDD-FDD uguma utegura ubusuma bukabije, aho ubu abagize n'abaserukira amabiro yitora bose ari aba CNDD. Ibyo mu runani Burundi bwa bose babona ko ari umukenyuro wa CNDD-FDD wo kwiba amatora yimirije. Abanyepolitike bose bagiye baherekeza umugambwe CNDD-FDD mu matora ndetse bakavuga ko ibyo bariko barabona biteye isoni. Abanyepolitike bose bagiye baherekeza umugambwe CNDD mu matora bagenda bazi ko baherekeje ubwije. Nta migambi yo kurekura ubutegetsi bafise, nta n'amatora meza atunganijwe neza ahurikiyemwo bose bazokwigira bategura. Ibi bagende babizi, ejo bazotsindwa mu matora batangure kuvuza induru ngo bibwe amatora kandi bazi imikenyero yose ko yamaze gupangwa. Mbega abanyepolitike ibihe bya 2010 2015 na 2020 ntaco byabigishije biba amajwi agatorwasa? Ntimwabibona imigambwe isamburwa abandi bakicwa bakanangazwa? Abanywanyi ba seneri bo ntawo kwirirwa aravuga. Amabi babonye harimwo na kizigenza wabo Rwasa Agato yahaswe umugambwe yaserukira imbere y'amategeko izuba riva, hahonyanzwe amategeko ngo bikunde ntiyitoze mu matora nk'uko yari kubakubita impaga. Nk'uko Kefa Niyibizi abishikiriza, avuga ko ibyo CNDD iri gutegura by'ubusuma ari kubera gutinya gutsindwa impaga, gutyo asaba abarundi bose kwitwararika kwinjira mu bazohagararira amatora yimirije kugira babuzemwo ubwo busuma. Abanyepolitike ntibashobora kuburizamwo ubusuma butegurwa na CNDD kuko kuva mu matora ya 2010 kugeza 2020 bari bahari, ariko ntibyabujije ko amatora yibwa. Abanyepolitike bifuza guhiganwa na CNDD bakwiye kwiga izindi nzira bokoresha kugira bahindure ibintu, ariko gutsinda biciye mu nzira y'amatora canke ibiganiro byo babe barabyikuramwo. Ikibazo rero aba bose bakumirwa, abaganzwa, abahohoterwa, bagatotezwa nibo bazogaruka guteza ibibazo mu gihugu nk'uko byagenze mu myaka y'1993 1994 aba CNDD binjira ishamba kubera amabi bari bakorewe n'intwaro ya Apolona. Ikibabaje bibagiye ko bagiye kurwanira demokarasi ndetse ubu tuvugana bakaba bari gukora amabi atagira izina. Benshi barabona ko ibintu bikomeye cyane ndetse benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi cyageze ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi
ubuheye amaboko imugongo abarundi, ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Reka tugaruke ku mutekano muke umaze igihe uboneka mu gihugu, ndetse benshi bakemeza ko byose bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho bukoresha imbonerakure, iperereza ndetse n'igisirikare mu kunyuruza ndetse no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibiziga by'abanyagihugu b'abarundi birabandanya gutorwa mu gihugu. Inyuma y'ikiziga c'umubyeyi yarahejeje kwibaruka Nadine Bukuru catowe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu ruzi Rubyironza muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, ku munsi wa kabiri w'ino ndwi naho hatowe ikiziga c'umufasoni akiri muto hafi y'isoko Gitora komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Umunyagihugu yabonye ubwa mbere ico kiziga mu gashamba karimo hafi y'ibitonga ryiwe, akaba ari we yabimenyesheje abajejwe intwaro. Umupfasoni akaba yakorera mu ishirahamwe rihingura icayi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu baguma bumva iby'ibyo biziga biguma bitorwa hirya no hino mu gihugu, bashikiriza ko bidatangaje ku ntwaro ya CNDD-FDD, ngo burya imbuto itewe niyo imera. Ubutegetsi bukomoka muri CNDD ngo bwagumye bugira ubuhizi bwica gushika aho n'urongoye uwo mugambwe Ndikuriyo abivugira mu ikoraniro ry'abanyamugambwe, abantu ngo bakibaza ko ataco bitwaye. Umusaruro ngo nuwo uriko uraboneka, bagasaba abarundi kutaguma bareze amaboko, bave hasi bikure ko intwaro y'igikenye ihimiriza ubwicanyi mu gihugu, hagushira imbere ibikorwa byo kunywanisha abarundi ndetse no guteza imbere igihugu c'u Burundi. Ibi birateye isoni kandi birababaje kubona mu gihugu hose hariko haratorwa ibiziga, ariko bikaboneka neza ko ataco bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafashanya. Komine Mabanda hatowe ikiziga catawe mu kinogo, Musitanteri yategetse ko baca bagipfurirayo. Twaronse amakuru ava muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba agira ati: turabaramukije hano mu Mabanda aho bita mu kigwati ca mbere, ikigwati ca ruguru, habonetse ikiziga c'umuntu catowe mu kinogo categuriwe akazu ka surwumwe. Ico kiziga gitekeye mu mufuko. Abanyagihugu begerageje kugikurayo kugira uwo muntu amenyekane, yongere ahambanywe iteka, ariko abajejwe intwaro babyanse. Haje n'umukozi wa Croix Rouge kugira abanze gupomba, ariko Musitanteri ya Jean Mbere Hatungimana yaciye amusubiza inyuma. Musitanteri yategetse ko bafurira muri ico kinogo. Twebwe byadutangaje, tubona ko ari ukutubaha agateka kazina muntu. Ni gute hotorwa ikiziga kigahambwa atana kimwe gikozwe co kurondera kumenya uwo muntu? Omenga abategetsi bafise ibyo bashaka kunyegeza. Ubundi umuntu atowe ikiziga ategerezwa gukorwa amatohoza akomeye yo kumenya abiwe no kurondera abashobora kuba baramwishe. Bidushirire ahabona turabe ko abategetsi bo kwisubira ko bakagira ico bubaha. Iyi ngeso yo gushingura igihutihuti ibiziga by'abantu batorwa mu gihugu yari monogoje mu makomine menshi y'u Burundi. Umushiranganje Martin Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu arakwiriye gushira ko itegeko rivuga uko abasitanteri n'abandi bategetsi bakwiriye kwigenza iyo batoye ikiziga c'umuntu atazwi mu karere baba bajejwe. Abashiranganje b'ubutungane n'amagara y'abantu nabo nyine barakwiriye gufata ingingo zijanye n'ikibazo nk'icyo. Ibi byose bikaba ari ibibazo bikomeye cane biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse benshi mu Barundi bakabona neza ko ibintu byamaze kuyangara. Amakuru yacu tasozerere ku ntambara ikomeye cane iri kuba hagati y'ibihangange, aho amakuru adushikira avuga ko Ndirakobuca yamaze gukora ibishoboka byose kugira ngo yubake umurwi ukomeye cane uzamufasha kurwana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira akanavuga ko naho Bunyoni apfunze ariko harimwo ukuboko kwiwe kurekure, ndetse benshi bakaba bemeza ko
umwanya n'umwanya mushobora kumva kudeta ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, dore ko amakuru adushikira yemeza ko umutekano wongerejwe cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ndetse andi makuru akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atawukimenya aho arara kubera kwikanga ko umwanya n'umwanya ashobora gusangwa mu rugo agapfungwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.